Bakundwa inshuti z'umusaraba amahoro y'Imana bane namwe mwese Yesu abagirire neza. Turashimiye Imana Data twese muri iki gitondo ko itugiriye neza, ikaba iduhaye uyu mwanya, ikaba itugiriye uyu munsi mukuru, tukaba tuje gusangira namwe ijambo ry'Imana. Nagomba ngo dusangire ijambo ry'Imana muri aka gatondo. Umuntu wese yumve ko akanya kiwe, ashobora kuba ari mu gitondo, ashobora kuba ari ku mugoroba, sinzi aho uri, sinzi ikibanza urimo, ariko ndazi ko uko biri kose hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe ko kiri muzima. Haleluya. Imana rero ikugirire neza, Imana ikurushoboreze, Imana igushigikire mu buryo no mu bundi. Iri jambo rikubera ijambo ry'ubuzima, iri jambo rikubera ijambo ry'ubugingo, iri jambo rikubera ijambo ryawe. Wakira igitangaza kivuye ku Mana, wakira igitangaza kivuye mu ijuru. Uwiteka Mana nyiribihe akunezereze, birevuga ngo uhoraho akunezereze ku munsi w'amagorwa, isumba byose ikunezeze. Rero Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Ushize twaravuganye amajambo y'Imana atandukanye avuga ingene umuntu yoshobora kumenya umukunzi, ingene umuntu yomenya uwo bazobana. Bibiliya iravuga hajya mu gitabo cy'indirimbo igice cya 2 ku murongo wa 6 wa 16 baravuga ngo ndi umukunzi nawe nuwanje, nduwiwe nawe nuwanje. Ubundi umukunzi wawe nyawo, umugore mwiza mushobora kubana ubuzima bwawe bwose, uruwiwe nawe nuwawe, muraganzanya, mwese aganza mugenzi, murategekana, murinjira namwo, ni ikintu cinjiye mu kindi, ni ikintu camatanye n'ikindi. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Itanguriro ngo nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bose bakaba umubiri umwe. Intego y'Imana, gahunda y'Imana, programa y'Imana, icyo Imana yifuza ku bantu nuko abantu babana nyakubana. Haleluya. Birevuga ngo ewe kuntu ari byiza kandi ari iby'igikundiro aho abavukana babana nyakubana. Ubimeze nk'amavuta y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe wa Aroni agashorokera ku misozo y'impuzu ziwe. Umugenzi nyawe, umugenzi w'ukuri, cyangwa umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza nuwo muzobana. Icyambere umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata cyangwa umugabo wiwe akaramata. Hari abantu benshi bubaka ingo, hari abantu benshi bagira ama foyer cyangwa umuryango, ariko bagifise ibintu bakitsimbatarayeko, bagifise ibintu bacubarayeko, gati bisishobora kubireka, ibindi cyabikunda, ariko umaze kubana n'umuntu utegereza kumenya ko hari ibintu waretse, hari ibintu wasize, hari ibintu bagavuze ngo ibyaho urabingirira umumaro kera, sinkibikontako, sinkivyiyumvirako, ubu ntumbereye Kristo, ubu ntumbereye umwami w'abantu. Haleluya. Umukunzi ufise, umugore ufise cyangwa umugabo ufise, nuwo wahise mu bandi, wamutoranije mu bandi, bavuga ngo uyu akwiye kuba uwo hejuru gusumba abandi bose. Wabonye benshi baguciye imbere, wabonye benshi baguciye mu maso, ariko bose uravuga ngo aba wapi, aba no, aba nta mukunzi wanje arimo. Biravuga ngo Imana icisha Adamu ibikoko imbere byose yari yararemye. Adamu abyita amazina ngo ariko ntiyabonamo umukunzi, babandi cyangwa ntiyabonamo umufasha. Babandi bose baguciye imbere, bya bindi byose byaguciye imbere, nta mufasha wawe yari arimo, ariko umufasha wawe mwiza n'uyo nyene Imana yagushiriye mu nzira. Reka rero kugenda urakebaguzwa urabijya nino. Hari abantu bubaka ingo mugabo ugasanga ntibarakizwa ku maso. Umukobwa wese arenganye imbere yiwe arahindukira, umumama wese arenganye imbere yiwe arahindukira kuraba. Reka Imana yabwiye Aroti ngo hungira kuri iriya misozi, ntukebereze, nurabe inyuma, reka kuraba ibiri inyuma, byo byarakurenganye. Ugasanga umuntu w'umugabo aramaze kugera mu bigero, aramaze kugera mu myaka y'abantu biyubashe, ubwo ugasanga cyagenda n'utumine twana dutoya.
vyatwara mutwaye umutima. Imana ikumfashirize, Imana igushoboze ushobore guhinduka, ushobore kugira impinduka, ushobore kuba impinduka mu buzima bwawe. Guhitamo ni bimwe, umuntu ahitamo rimwe. Haleluya. Kujya gakiza umuntu agahitamo rimwe, hama akabinzira kukavomera no kukabagarira, nta yindi shwa, nta kundi guhitamo, nta kundi. Warakiriye Yesu, igisigaye ni ukuvomera agakiza mu kwezwa, mu gutungana, mu guhinduka mu ngeso zawe. Rero n'umugore n'umugabo iyo uhisemo bigusaba kubagarira, urukundo ukarubagarira. Haleluya. Imana ari kugirire neza. Ari abantu bahura n'ibibazo mu bihe cyane cyane bya fiançailles, ugasanga umuntu amaze igihe kinini cyane muri fiançailles bikamuzanira gukora ibyaha. Ari abantu benshi bubatse ingo mu mafiançailles yabo barasambanye, barakoze ibyaha. Kubera iki? Bimaze igihe kirekire, bimaze igihe kinini. N'abarundi baraciye umugani ngo ijambo riteba mu kanwa rigahinduka inkonda. Iyo ibintu bimaze igihe kirekire kenshi birapfa, biragasha. N'ibintu abantu basuma mu mabutike n'ibindi biratakaza agaciro iyo bimaze igihe kinini cyane. Rero ntukamara igihe kirekire mu rukundo n'umuntu runaka. Fata ingingo mu bukundane, hanyuma mubibwira abantu. Ugasanga abantu baratinya kubivuga, uratinya kubibwira abakozi b'Imana. Undi ukimenya ko ufise umukunzi, ikintu cyambere ukwiriye gukora ni ugusenga, ni kubaza Imana. Ikigira kabiri ni ukuca wegera abakozi b'Imana. Ushobora no gusenga ntihagire ijwi ry'Imana wumva, ariko abakozi b'Imana bafise capacity, bafise ubushobozi, bafise amaso arenze ayo maso yawe. Wegera abakozi b'Imana bafise uburambe. Haleluya. Haleluya. Kindi mwabakobwa n'abasore ntukagirirane ubuginzi burebure n'umuntu mudafitaniye gahunda. Cyambere birakomeretse. Umunsi uratoye, uratoye, umenye ko hari amavide agenda arasigara muri wewe. Hari ibinogo bigenda birasigara muri wewe, hari ikintu ukuye muri wewe. Kandi cyari kibikiye umuntu runaka. Haleluya. Ubwo rukundo rero n'urusesagura, nturufate nk'ikintu gisanzwe. Hari umuntu rubikiwe. Haleluya. Ugasanga umuntu musigiye ibisebe, nawe usigaranye ibisebe kubwo guhemukirwa, amadeception, umuntu baraguhemukiye, naka nawe waramuhemukiye, mu gihe musigaranye ibikomere. Kubera iki? Umenga ushaka occupation. Umuntu agatangura gukunda akiri umutineje, akiri umwana, akiri umubebe. Ufise imyaka 10 ugatangura gukunda 12. Narabibonye mu mashuri primaire, ugasanga mudakunda ukundana nandi, kundanye nandi n'umugenzi wa n'inshuti ntumwigana, nta muntu umusheri wawe, so muzobana. Haleluya. Imana rero ikumfashirize, Imana ikugirire neza. Kumbura abantu benshi, kumbura ushobora kufisa ibikomere, wowe umvise ijambo, ushobora kufisa ibikomere, ugufisa ibisebe, nta wundi muntu uko bikuvura bwa mbere. Ntuzokwinjira mu rugo ugifise ibintu by'ibikomere. Banza fata umwanya abakozi b'Imana bagusengere, abakozi b'Imana bakweze, abakozi b'Imana bagusiga amavuta, ubanze uhinduke icyaremwe gishasha. Uwiteka Imana kugirire neza. Haleluya. Ikindi ni ukwiye kwinjira mu rukundo kubera akagobero, kubera ko babikugobereye ko bitakurimo. Muri mushaka kubana n'uyu muntu, bakakwereka impamvu runaka ngo bana n'uyu muntu bizotuzana inyungu izi n'izi, wowe atanyungu bifisemo. Ndagira abwire urukundo, dushobora kwinjira mu rukundo n'umuntu udafise inyungu muri we. Reka rero ntujye mu rukundo kubw'inyungu z'abandi, ujye mu rukundo n'umuntu kugira ngo muze mubane kubera kubaka urukundo. Inyungu ya mbere ni ukubaka umuryango w'Imana, ni ukubaka icyo Imana yaseze. Kuko Imana yavuze ngo umugore n'umugabo bazobana akaramata. Ni ukubaka societe, ni ukubaka isi ya none ikeneye ingo zubatse kuri Yesu. Biravuga ngo umuntu umwe yarubatse inzu ayubaka ku rutare, uwundi muntu yubaka inzu ku musenyi. Bose bariko barubaka inzu zabo, zarazamutse zimeze neza, ngo ariko zigeze zose zimaze kuzura, bazisiza amarangi, uri kurazitegereza zari zimeze neza, ariko bamaze kuza ibihuhusi
inzu yari yubatse ku musenyi irashwanyagurikira, bomagurikira, amenagurika. Kubera iki? Ntabwo yari yubatse ku rutare. Bene data bakunda, mukwiye kugira ubwenge no kugira amakenge mbere ko mwinjira mu rukundo, kuko ni wubaka ku musenyi, ibihusi byo ntabwo uzobibaza igihe bizozira. Ibihusi bizohuta, intambara zizokubita hirya no hino. Ni wa utubatse kuri Yesu, tubatse mu gakiza, urugo rwawe ruzogira ibibazo. Abandi nabo ugasanga umuntu yubakanye n'umupagani, umuntu atakijijwe, umuntu atazi Imana, ngo nzomuhindura. Reka ntuzomuhindura. Banza umuhindure imbere yuko mubana, banza umuhindure imbere yuko mwinjira mu rukundo. Bene data, ingo zifise ibibazo, ingo zifise ingorane. Kubera iki? Abantu barasimbaguritse binjira mu bintu bitari bien préparé, bidateguye neza. Rero wora Imana data abagirire neza. Bibiri yavuga hajya mu Itanguriro 24:58 ngo bahamagara Rebeka baturemera kujana n'uyu muntu. Nawe ati ndemeye. Baramubajije bati urabyemera? Nawe yazanye inka, nawe yazanye ibintu bikomeye, nawe yazanye ibintu tubona by'agaciro, uremera, uri ready, uriteguye, urumva uri bien préparé kujana na, urumva mu bwonko biriyo, uremera kujana nawe. Ko icyambere ntibari bazi yo baroye, ntiyarazi yo mujanye, ariko yumva afise cyizere muri we. Bene data nshuti bakundwa, ikintu uzokumva kitagwaye amahoro ntukacinjiremo. Haleluya. Nukwiye kwinjira mu bitagwa amahoro mu rugo, ukumva umuntu na mahoro, cuhagarika kukamahoro niyo yubaka urugo. Namwe bamukenye ko bafise amahoro uratekana, mwaburaye ufise amahoro, mwese muragubwa neza mugashimira Imana. Mwaronse ibintu mubironka mu mahoro, mubibuze mu mahoro. Amen. Yemera kujana nawe, ntukagende kubera ibintu byo kugusunika ngo urumva ngo bana n'uyu muhungu ngurabibona ngo no muri uriya muryango, urumva ngo oya, mugiye kubaka undi muryango, mugiye kubaka umuryango mushasha. Ibyo bakubwiye nugenda nubibone urugo ruzosambuka, ibyo bakwizeje nibagana nubimubonemo urugo ruzosambuka. Ariko ugiye kugenda ufise ico wabonye muri uyo muntu wewe ubwawe, bani ibyo bakuboneye. Haleluya. Kandi reka nakubwire, umuntu ashobora guhinduka, umuntu ashobora guhindagurika, ariko mukunda uramwihanganira. Ko biravuga ngo urukundo guhanganira byose, urukundo rurenzako. Iyo umuntu mukunda urenzako nubwo yaba yagucumuyeko, uravuga ngo ibi yabikoze atabigambiriye, ibi yabikoze atabitegekanije. Tavye urukunda nkunda niye kubakwa kungirira ibi, ni shetani yamuteye. Urukundo ruraharira. Ahantu uzobona atari imbabazi, ataguharirana, uzomenye ngo aha hari ikibazo cyane gikomeye. Haleluya. Nagomba mvuge kuri ibi bintu bicika bitandatu udakwiye kubakira ko mu rukundo. Haleluya. Cyambere nje ko navuga nukwiye kubakira ku gahato, nukwiye kubaka kubera gahato. Cya kabiri, nukwiye kubakana n'umuntu kubera ko ubona abavyeyi bafise imico myiza. Haleluya. Abavyeyi bashobora kuba bafise imico myiza kuko bayihawe, ariko iyo mwana runaka yakuriye muri interna, yakuriye hanze, ntiyabanye n'abavyeyi ngo bamwinjizemo imico yabo, ukibaza ngo rero kubera ko abavyeyi babo biba bameze uku, ari abana b'imfura, nawe kumbure n'imfura, nawe ni nyankamugayo, tuzobana neza. Umuntu wese afise uko aremye. Jewe ko ndemye siko wewe uremye. Umuntu wese afise ukuntu aremye. Rero nubakane n'umuntu ngo urumva ngo bariya ngo n'abantu beza. Ego umuntu arashobora kugira imico myiza bivanye nabi wabo, ariko rimwe na rimwe hari gihe bidakunda. Kandi n'abana bavukanye amasa, iravuga ngo Esau na Yakobo bari batandukanye. Yakobo yari umuhigi, Esau yari umuhigi, Yakobo ngo yari umwana aguma mu rugo. Murabyumva? Esau yari inzererezi, yama mu ishamba, ariko Yakobo we ngo yama hafi ya mama wiwe. Mwani majambo yama hafi y'Imana.
iyo tuvuze umugore tuba tuvuze ishengero yama mu nzu y'Imana, yama mwihema. Nico gituma yumvise yamenye n'amakuru yuko se agiye guhezagira Esau. Iyo umuntu uwakanye n'umuntu yama ari mu nzu y'Imana, jewe ico no guhitiramo nuko wo kubakana n'umuntu ameze nka Yakobo, yama mwihema. Haleluya. Yama mwihema ry'Imana, yama mu nzu y'Imana, yama hafi y'Imana, yama abanzu gukiyumvisha muhemu w'Imana avuga ngo nyina aramubwira ngo mwana wanje numvise amakuru. Abantu bama mu rushengero, abantu bari mu nzu y'Imana bafise amakuru atandukanye n'abandi bafise. Mwene data niwe bungurana n'umuntu afise amakuru y'ijuru, nuko kwa ruzogenda neza. Haleluya. Pana kwakira ku mico yabiwanyu. Haleluya, haleluya. No kwiye kubakana n'umuntu kubera utunza afise. Urumva ngo afise ngwibi, ngo afise inzu, ngo afise imodoka. Hari abantu tubona bagenda mu mabarabara mu mavewiti, bayo mu Range Rover, batanezerewe, bazirara mu mwibarabara, barara mu bubare, kamaro bafisemo ibintu nivyo biraza mu nyuma. Ubwa mbere n'urukundo. Haleluya. Tukwiye kubakana n'umuntu kubera afise ibintu. Bwana sifiwe sana. Ngo afise ngwibi, ngo afise inzaha, ngo afise utunze ubu, ngo aja Dubai, ngo ubwenge, ngo ari muri Amerika mwa. Kigihe rero yaciye haza muri jewe iki kintu cy'aba diaspora. Ngo mu diaspora ngo avuye Canada. Canada siyo yubaka. Kubera iki bava Canada bakazino? Kwa ko bahoze imico, abantu b'imico myiza hariya. Bakata abakobwa bari. Ngo ndondere none iyo n'abakobwa bari ngo bari gusinda bizeye. Una mico myiza bafise. None nimba aje kurondera ino kwa atamico myiza bafise, wewe warafise imico myiza. Birirwa ngo kubana n'abanyakibi byono ni ngeso. None wewe nimba mu banyangeso mbi. Ubwo se umunyangeso mbi. Ngo avuye hanze, ngo afise amadora, ngo bitonde ngo ntushaka karyo, wavuye hanze, ngo afise ikintu, ngo afise ifaranga. Aba diaspora wagerayo ingorane zikaduka. Ingo nyinshi z'abantu bubakiye kuri ibyo bintu zarasambutse. Abantu bubakiye kuri ibyo bintu ingo zabo zarabomaguritse. Ingo zabo zarahuye n'ibibazo kuko ibyo wagiye witeze sibyo wasanze. Haleluya. Sibyo wasanze. Urugo ruca rwasambuka. Kindi abantu benshi gikunda kwakubita hasi kubakana n'umuntu kubera uyu muntu afise ubwenge, yize menshi, yize Harvard, yize Makerere, yize hamwe amashuri yanaya. Apana, ubwenge bwo mw'ishure burakenewe ariko sibo bwubaka urugo. Badata basogokuruza na mashure bari bafise ariko ingo zabo zarakomeye. Mbega mwe mwibaza kubera iki gihe c'ubwenge ari cyo gihe aba ama divorce menshi? Genda mu bihugu birimo incabwenge nivyo birimo ama divorce menshi. Ibihugu bitera imbere cyane nivyo birimo ama divorce cyane, kuko ukaba batera imbere mu bwenge niko batakaza indangagaciro, ama valeur, imico, batakaza ubuntu. Baravyumva? Batakaza ubuntu. Ako basogokuru na basogokuruza bari babanye neza kandi batize no mu wa mbere. Umuntu yarubaha umugabo, akubaha umugore, bagakundana, abantu bakabana neza, yavyara abana akabigisha imico myiza, abana bakubaha se, abana bakubaha abavyeyi, abavyeyi bakubaha abana, urugo rukagenda neza. Kuyu munsi siko bimeze. Indangagaciro z'abantu zaratakaye. Haleluya. Kindi gikunda kubitahana abantu hasi ni ikintu cyo kubakira ku bwiza, ishusho. Ngo ninzobe, ngo n'umumetisi, ngo n'umumeti, ngo afise amataye, ngo afise amataye, ngo aforomye nk'icupa. Uzoyarya ayo mataye, uzoyateka waraye ubusa. Iyo nzobe uzoyirya.
Bibiri ivuga ngo umugore w'akazuru gusa ariko atazi kuroranya wameze nk'impeta, nk'ingurube yambitswe impeta ya zahabu ku zuru. Ntimenye ko yambaye ikintu cy'agaciro mu kanya gatoya yikubita mu byondo yahinduka zero. Niwubakana n'umuntu adafise imico y'Imana ngo asa neza, azokonona. Undi muntu yavuze ngo ingurube nawo yoza ukayisiga amavuta igasa neza, imuri yo irafise kamere yo kuja mu byondo. Hari umuntu ushobora kubona asa neza inyuma mugabe indani yarapfuye rononekaye. Uwundi nawe ukamubona inyuma yirabura asa n'inkoni iteka, niko babivuga, ariko afise umutima we wera. Bibiliya mu gitabo c'indirimbo igice ca 1 umurongo wa 5 baravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Hari umuntu yirabura inyuma ariko indani, haleluya, ari mwiza cyane. Bwana sifiwe sana. Imana rero ikumfashirize ureke kuraba kubiboneka. Bibiliya ngo umuntu kwizera kwacu sukuraba kubiboneka, nukuraba ku bindi bitaboneka inyuma. Biravuga ngo umuntu w'agaciro, umuntu w'ubwenge ngo yabonye itongo ririmo zahabu, aragenda arigurisha, agurisha ibintu byose yari afise ngo aza kugura iryo tongo. Ntiyabona umuntu w'imico myiza, nubwo atakintu yoba afise muri ako kanya, umubara ariko Imana izogufasha kandi izokugirira neza. Ntukakwiye kubakana n'umuntu ngo dukora afise impano z'Imana, afise ingabire z'Imana, ngo arerekwa n'ibyo wakoze muri kahise mu buto bwawe wanguha. Apana, urukundo birivuga mu Bikorino wa mbere igice ca 13 umurongo wa 13 turaza kwasoma ngo urukundo rurenza urukundo ruriya. Urukundo nta namwe bigeze bavuga ko umuntu afise urukundo ari umuntu avugishwa, ari umuntu agira iki. Birivuga ngo nta novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko nagira urukundo umuntu bacitse nk'icuma kivuzo kigasamba. Hari abantu bafise izo mpano z'Imana, berekwa, bavugishwa, bakora ibikorwa mu nzu y'Imana, uri kuba bitegereza mengana bizigirwa, ariko nta rukundo bafise muri bo, baragaragara. Haleluya. Imana rero iguhe kumenya, Imana iguhe kumenya uwo yaguteguriye. Kindi udakwiye kubakirako n'ikintu udakwiye kubakirako mu buzima bwawe, wowe wa mukobwa we, cyangwa ushobora kuba waracubakiye ko ukaba uri mu rugo kandi ufite ibibazo ko ari ikintu ukwiye kubakana n'umuntu wisunza amoko. Haleluya. Birivuga ngo amoko akugwaho n'umusaraba. Yesu yaremye umuntu yitwa Adamu imuha Eva byara abana. Ibyo by'amoko rero ngo je ngo ndumutwa, ngo je ngo ndumututsi, ngo je ndumutu, ngo je ngo ndiki, ngo je ndumunyakama, ibyo si byo byubaka urugo. Haleluya. Dusanga ubwoko n'abera kandi mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 18 twebwe dusanga ubwoko n'abera. Twese igihe twahura twakira Yesu, twaciye dusangira amaraso, twaciye duvanga amaraso, duca dusangira ubwoko twese. Haleluya. Twese turabana b'Imana. Kubera ko umwana na nyine bariko barasenga, bose bahamagara data umwe, bose baba ari abana imbere y'Imana, tuvuga bose baravukana. Haleluya. Imana ikugirire neza, Imana ikumfashirize, Imana ikunshoboreze, Imana ikumere ico mutima wawe wipfuza. Ari ibintu bikunda gutsitaza abantu bari mu rukundo, abantu bakundanye. Haleluya. Ibintu ukwiriye kwirinda mu buzima bwawe. Kugumbirana birenze urugero. Hari abantu bagumbirana iyi ngumbirano kukuntu bakora gumbirana ko biteye amakenga. Umubiri w'umuhungu n'umubiri w'umukobwa ni ibintu bitandukanye, ari negative na positive, bihuye bigakora nako umuri ruraka. Kwiye kwirinda rero muri ico gihe kugira ngo urinde utuvuta twawe. Aranje abangwa nawe uri kuri exagera ngo kura ububono, ivyo ni ibintu ngo byo bunyagihugu. Sawa,
muri wowe harimo mwe mu Imana. Mwe mu Imana nawe nashobora kuba ahantu hacafuye kugira ngo ushobore kumuzigama no kumurinda, ushaka kutegeza kwirinda mu gihe cyawe. Woye kwatsa umuriro, kandi iyo umuriro watse amashamba arasha, ibintu birasha. Gusomana hari ibintu temerewe mukiri mu rukundo. Usomana musome kwitama ko umuntu yindi uzubiheshwe n'abakozi b'Imana. Haleluya. Usanga umuntu agendera asomagura babonye bose mwibarabara. Imana ikumfashirize, Imana ikugirire neza. Kwirinda mugiye mwicara ahantu, kwirinda kwicarana ku bibero. Bibiri ivuga ngo icagiye kwica Samusoni, ngo Delila ngo yamujanye ku kagezi wamwicarika ku bibero, watangura kumukuya no kumusomagura ngo mbwira ico kumara imbaraga, mbwira ico kumara inkomezi. Ibyo bintu biramara imbaraga, ibyo bintu biramara inkomezi. Watangura kumuhenda amureze. Delila ari umuntu muri cyane, amumara imbaraga, amumara amavuta. Satani ashobora kukumara amavuta biciye mu muntu mukundana. Kwirinda kumarana umwanya munini cyane n'umuntu mukundanye ahantu humwiza, ahantu hari obscurity, ari umwiza, hari umwijima. Kwirinda kwamara umwanya munini, Satani azokorera muri mwebwe abateza icyago. Kinakivuze kwirinda gushira amaboko ku bibero by'umukobwa by'umuhungu, kwirinda gukora ku mabere. Umuntu atari umugore wawe, bizokumara amavuta, bizokumara imbaraga. Kintu gikugwa inkomezi no kwirinda. Hari mutemerere gukora ko. Haleluya. Hari bizira bimeze nk'inka tongo nka cha giti. Imana yabwiye Adamu ntuzu nagikoreko, ku munsi wagikoze kukakijya uzopfa. Hari ibintu bikoze upfa mu buryo bw'imwene. Kaza kuryamana n'umukunzi wawe ku gitanda kimwe mutari abana, uri mushiri urumva muri shiri, ngo twe turaruhutse, ngo nta ngorane, ngo twe turaganira turyamye ku gitanda sa zohura n'ingorane. Haleluya. Kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, kwirinda gusambana, ikintu kirakomeye, ikintu giteye ingorane abantu benshi mu kujya avance sa bizokuzanira ingorane. Iyo uryamanye n'umuntu mutarabana, ikizere kizoba giheze, uzoshaka kumwizera ntazoshaka kukwizera. Niba musiga muhira uzogenda n'amakenga, uzovuga ngo umwe yanyemerera tukiri muri fiançailles no kwizera gute ko acizigamye, ko acirinze. Birinde rero, mwirinde gukora ibyaha bizana umuvumo, bizana ibibazo, bizana ubukene, bizana ingorane. Abantu bari bafite ibibazo mu ngo zabo kubera iki bakoze ibyaha. Urabyumva? Haleluya. Mwirinde gukora ibyaha muri fiançailles, mwirinde gukora ibyaha mu gihe mukiri mu rukundo. Mwirinde gusambana, mwirinde ibyaha. N'abantu b'Imana, ingo nyinshi ziri mu bibazo kubera ko zahuye n'izo ngorane. Benshi rimwe na rimwe niyo babanye bizana ibibazo, ariko kenshi iyo umuhungu asambanye n'umukobwa bakundanye, urukundo ruca ruhera. Kenshi itigiri kinini urukundo ruca ruhera. Kubera iki? Nta cyizere bakimufitiye. Burya nta cyizere kigufitiye. Nimba uragukunda ibice 80% bageze kuri 40. Nimwasubira kandi 20 10 bice ruce rusenyuka. Kandi niyo umugambi wa Shetani gusambura, kwica no konona. N'abakobwa mwirinde. Utegereza kutemera na rimwe ikintu na kimwe cyo tuma usambana, kuko ni wewe ugira nyirabayazane. Kuko wafashe ingingo ntiwosambana, wafashe ingingo wa mukobwa we ukanka ntiwosambana. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga kuri Amunoni ngo yipfuza Tamari. Bene data, Tamari
nubwo Amunoni yamusambanije kubera atavugije induru, kubera ikatirutse, nta bigwanisho yari afise, nta menyo yari afise, ntiyari kuvuza induru. Ariko ngo ngo basi ngo genda ubibaze data, nawe kariyo baca bakora icaha. Ngo urukundo yamukunze ubwa mbere cyosubirwa n'ugwanko yamwasi, amaze kumusamba, yamaze kumukura ubusugi, amaze kumudevyerisha, acara mwana unsatani akeneye ko urukundo rwanyu rusambuka. Ngo aca mwana, uzosome hajya mu gitabo ca Samuel wa 2 igice ca 13 umurongo wa mbere, ngo amaze kuryamana nawe ngo aca mwana urwanko rurenze urukundo yamukunze ubwa mbere. Yishaka tumugwimo kabona urukundo yahora gukunda gwaheze none nibiki byabaye ko yahora nkudashana ko yahora telefona kenshi ko none byabaye bute nakigukunda urukundo gwaraheze ico aronda muri wera kironse. Imana ribagirire neza, Imana ibahezagire. Ngarukire jaha tuzovugana utaha kuri iki kivuga kubaka neza bisaba ukugira ibyo usize. Haleluya. Ukwiye kugira ibintu usize, tuzokuvuga kuri ibi bintu mwakwiye gusiga mu rugo rwiwe kugira ngo yubake neza. Imana ibahezagire, Imana ibamere umugisha. Ngo ndagusengere ko muri byagutsinze mwa majambo navuze, Imana iguhe ico umutima wifuza. Data mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mwene data, ndasengeye umwana wawe yari yaranatsinzwe mu rukundo amaze mu gihe, mubabarire mugirira imbabazi mweze umutunganye, mushigikira ndikivyange mu gitabo cy'ubugingo, ibyamutandukanye nawe byose bikureho, yinjire mu buzima bushasha bwo mwidegembyo, umuheshe amahoro, umuheshe ico yifuza, umugirire neza muri byose. Wakoze kugiye kuzamura ubuzima bwiwe bushasha, aho yari yaraguye yihane, aho yarasubiye inyuma yihane, aguhindukirire, umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.